Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo c'ifumbire mu Burundi ni ikibazo gisa nk'icabaye akananira abahinga haraheze imyaka itari mike. Abarimyi bari mu gahinda kenshi na cane cane kuba bamaze kuriha amafaranga ntibaronse umwavu baba bemerewe mw'ishirahamwe riwuhingura FOMI. Iryo kena ry'umwavu rikaba rifise ingaruka zitandukanye haba ku mwimbu muri rusangi, eka mbere n'itituka ry'isi itaronswa uwo mwavu iba yaramenyereye. Muri kino kiganiro kw'isoko c'uno munsi turagaruka ku myidogo y'abanyagihugu barishe ariko amaso agahera mu nzira. Reka tugaruke no kuri zimwe muri izo ngaruka. Ikiganiro mugishikirizwa na Jewe Pierre Gahungu. Musange ikaze mwese. Akababaro ni kenshi mu barimyi batandukanye mu ntara zigize igihugu. Benshi muri bo bamenyesha ko barishe ifumbire yo mu bwoko butandukanye ariko ntibigera bayironka ku gihe. Uko gucererwa ngo kwatumye indimo zabo zononekara. Muri kino gihe abo barimyi bakaba bari mu mwiheburo udasanzwe. Tubibaze mugenzi wacu Bonfils Niyongere. Indimo amababi y'ibiterwa yabenje, ibiterwa ntibikigira ubuzima n'abarimyi bihebuye. Niyo shusho igaruka muri kino gihe cirima mu ntara zitandukanye z'igihugu. Haraheze amezi atari make abarimyi bamenyesha ko babuze ifumbire yo mu bwoko bwose butandukanye, yaba imbura, totahaza na bagara, kandi barayirihiye amafaranga imbere kandi ku gihe. Mu ntara ya Butanyerera mu makomine atandukanye nka Kayanza, Matongo na Ngozi, abarimyi bamenyesha ko barisha amafaranga basabwa n'abajejwe intwaro kandi ku gihe, ariko kubona n'ibara ry'umufuko w'ifumbire basavye vyabaye ikibazo. Ingaruka ngo ni umwimbu utazoboneka. Uko niko vyifashe mu ntara ya Gitega mu makomine ya Mwaro, Bugendana na Muramvya. Muri iyo ntara bamwe mu bajejwe intwaro bemeza ko umwaka w'irima usa n'uwabaye impfagusa. Ivyo vyatewe ahanini n'ubukene bw'ifumbire, ahandi ikaboneka itevye cane, hamwe mbere hakabamwo n'ubukene bw'imbuto. Bamwe mu barimyi bamenyesha ko bamaze guhomba ica kabiri c'umwimbu bari biteze. Ubwo bukene bw'ifumbire tubusanga kandi no mu kiyaya c'Imbo, ahahora intara za Bubanza, Cibitoke na Bujumbura. Ivyo biyaya vy'Imbo vyari bisanzwe bizwi nk'ivyimbuka cane, na cane cane imbonamirwa. Hamwe ifumbire yashikiriye abarimyi yatevye, ahandi naho ntayo bararonswa n'ubu. Kubera ubwo bukene bw'ifumbire mu gihugu, abarimyi bamwe bamwe bahavuye baja kurondera iyo fumbire kw'isoko, aho usanga igurwa ku giciro kiri hagati y'incuro 3 canke 4 y'amafaranga bari bayitangiye muri leta. Leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko hari ibikorwa bitandukanye kirakora kugira ifumbire isubire kuboneka. Yamara ku rubuga izo ngorane ziracari zose, aho usanga biva ku bayitanga canke ku baja kuyitora ngo bayishikirize abarimyi canke abajejwe intwaro bananiza abanyagihugu, bigatuma ifumbire idashikira abarimyi. Ubwo bukene bw'ifumbire abo barimyi ntibabonamwo uruhombo gusa, ahubwo bishobora gutera amapfa n'inzara mu gihugu cose. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem amenyesha ko ifumbire ari karahara mu ruganda ntibacura iyo igihugu gishaka kugwiza umwimbu uvuye mu burimyi. Asaba ashimitse leta y'u Burundi guha agaciro gakomeye igisata c'uburimyi c'isoko ry'ubutunzi bw'igihugu mu kugenzura ko ifumbire iboneka ku bwinshi kandi kwija ibisabwa. Ubwa mbere hoho isi y'u Burundi igenda itituka, niko abahinga bavyerekana uko imyaka igenda. Bavuga yuko ico bita taux d'acidité, ubumara buri mw'isi bwitwa acide butera bwiyongera kandi ari bunini. Hanyuma kandi mu gihe dufise izindi ndimwa ntoyi biba bikenewe ko turima ico bita agriculture intensive, kurima wimbura vyinshi. Ivyo bica bisaba rero umwavu ukwiye mwiza, ico bita mu Gifaransa qualité na quantité, ujanye n'isi y'u Burundi n'ibiterwa bigira biri. Ikintu bita umwavu mu bisanzwe n'ikintu kidasanzwe ku bantu bashaka kwimbura neza. Agriculture intensive irahagarara ku mwavu. Hanyuma twari twabonye ko leta yoba yashatse ico bita
mu butunzi politike isi ni ukuvuga indice de substitution des importations. Uravye kumbure ange twara dukura hanze baravuga bati reka dushigikira amashirahamwe ashobora kuyihungurira ngaha mu gihugu. Ico gihe rero ishirahamwe ryashoboye gutangura guhingura uwo mwavu, hama risa n'ironse monopole y'uko rizohingura umwavu ukoreshwa aha mu Burundi. Mugabo rero ibigaragara nuko uwo mwavu hari ikibazo ko uwo mwavu usanga ari mudakwiye cyangwa ugasanga bavuga yuko ushikutevye. Ivyo n'abategetsi bamwe bakavyemanga mbere no mushanga n'uburimyi n'ubworozi barabivuze ejo bundi. Umva ni kibi kibazo ivyo rero bizakugira ingaruka kuri wa mwimbu ngene twimbura. Usanga rero ni hamwe usanga ico bita coût de production agricole iba nini, ugasanga umuntu naho yataye umwanya muremure umwimbu yaronse ntushoboye kujana n'imikumbure n'umwanya aba yakoresheje kugira aje kugira uwo mwimbu. Ibyo rero urumva igihe umwuga mudakwiye, kandi tubona ko leta ifata hafi 60% nka kigoro kanini 60% y'amafaranga aja mu burimyi n'ubworozi akaja muri ivyo vy'imyavu. Umva imyenda irenga 300 ayo mafaranga umva ni menshi. Igihe rero umwavu udakwiye ucumengo twashize amafaranga menshi bija ikore mu bintu by'umwavu, mugabo ugasanga inyishu yo ku mwavu ntibaye neza. Faustin Ndikumana abona ko inzira ari zibiri mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo c'ubukene bw'ifumbire. Nuko iryo shirahamwe bagiyemeje gutanga umwavu ukwiye, rigashobora kongereza production umwimbo, gukora umwavu aha mu Burundi kandi ushobora gukenerwa. Ko twumva rihora rija no gushira gusinga abashirahamwe mu bindi bihugu, inzira yo kuvuga tuti dushireho n'irindi branche mu Burundi yongereza umwimbu mu Burundi. Tuje gusura kugura nko muri Tanzania, ari umwavu nyene wakutwe n'ishirahamwe ry'iwacu tugenda kugura muri Tanzania kugira tubuzane ngaha mu gihe muri Tanzania ho bari mwinshi. Iyindi nzira nuko leta ivuga tuti turagize liberalisation, donc abandi bose bakigiza umwavu, importation y'umwavu nyene bakayishigikira. Abagiye rero mu byo kwemera umwavu kugira bashigikirwe, uwo mwavu ushobora muri bindi bita produit stratégique, liste de produits stratégiques, biza biraronka ayo mafaranga y'agaciro, amadovize, kugira umwavu ushobore kunyura. Ko n'ubundi naho baza abantu bemera umwavu, igihe amadovize atabonetse yo kuwinjiza, umwavu ntuzoboneka canke uzoboneka uzimvye kubera uri barinze kuca ku isoko yo ku ruhande kuja kuwuzana. Urumva rero aho inzira zitageza kubitoza ibiri nta zindi, leta nishobora kuvuga tuti n'abandi rero n'inzinzi umwavu mu importe, hama tuzohaba amadovize akwiye, canke ati ishirahamwe runaka rukora umwavu naryo ndishira irindi shirahamwe indi branche yongereze mwimbu w'umwavu mu gihugu. Inzira nta zindi zorenga zobizo gusa. Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi akaba narongoye ishirahamwe Parsem niwe yari umutumire w'ikiganiro. Mwavyumvise ko uruhara rwa leta ari ntangere mu kurondera kugwiza amafaranga y'agaciro ariyo ntambamye mu kuronka ifumbire. Ngaha duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Irindi sango ry'ikiganiro ni mu ndwiza Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, ndabikibanuye naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.